Radio. T-shirt et Camel Bar. Benshi bamuzi nka Marcelo Tunasi ariko izina ryose ni Marcelo Jeremy Tunasi. Ushize ko pasteur canke umwungere ntaribi kuko riragaragaza icari. Uwo mwungere yaramaze imisi ku mugwa mukuru w'igihugu c'u Burundi i Bujumbura aho yakoranije abantu isinzi muri jardin public ku magenekerezo ya 2026, 2027 na 2028 ukwezi kw'icenda 2018. Intumbero yiwe ikaba yari ivuga butumwa tumuvuge ko rero gato. Pasteur Marcelo Jeremy Tunasi yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ico bita gukizwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 990. Benshi mu bitavye ico gikorane bakaba batari bwavuke. Yinjira mu gikorwa c'Imana mu gihumbi kimwe amajana 996, akaba yubakanye n'umufasha wiwe Blanche Kandoro Tunasi. Urugo rwabo rukaba rufise abana batatu aribo Oracle, Shukrani na Shifra. Bimwe mu vyaranze canke biranga umugabo Pasteur Marcelo Tunasi nuko ari umwungere w'ishengero Compassion riri Kinshasa kuva mu gihumbi kimwe amajana 998. Kuva uwo mwaka nyene akaba ari we kizigenza w'ikigo CEREFM, Centre de Réveil, d'Évangélisation, de Formation et de Mission. Ndasigura ikigo c'ikanguro civuga butumwa gikarisha ubwenge n'imisiyoni. Uwo nyene waramutswa ishirahamwe mvuga butumwa Marcelo JT Ministries. Iruhande y'umuhamagaro wiwe ubwungere n'umwanditsi w'indirimbo mpimbazamana nyinshi, umwanditsi w'ibikino bita mu gifaransa théâtre, umwigisha wo gwaruka, abavuga butumwa, abanditsi, abanyepolitike n'abakristo muri rusangi. N'umukunzi kandi w'ugwaruka gwiga amashure na cane cane ya kaminuza ubwo yita kazoza k'iyisi ya none. Uwo Marcelo niwe yanditse igitabo Découvre et expérimente sa présence. Naho ndasigura menya unagerageze ukubaho kwayo. Mu gihe c'igikorane aherutse kuremesha n'inyuma yaco harabatabona kumwe inyigisho z'uwo mukozi w'Imana zikarira icaha ndetse zikanashimikira ku kwiyeza. Mugenzi wacu Lionel yakurikiranye kino gikorane arabitubwira, aza kuba ari kumwe na mugenzi wacu niyo mwungere mediatrice. Ni mu kiganiro utuntu n'utundi. Tatu na torongo iyo ni Dawudungu kon akalongo akice radio akalongo kafice omega akalongo yajamye radio.